Bwana Abdul Jabbar Nyama Pro, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ntushobora kuza kumbwira ukuntu wowe wiyita manager w'umuririmbyi runaka. Uyu munsi akaba yagiye gukora indirimbo kuri Mawimbi mu Rumonge mutari kumwe. Uri managing ibi. Alvera yamupostinze. Nane manager yari. Nukuvuga ngo imyaka ibiri giye guhera umuririmbyi baramutoye bamugumiza hajya imyaka ibiri giye guhera muha indirimbo zitatu. Uwo muririmbyi azogera. Bategerezwa kumuha indirimbo zitandatu. Harimo korabo y'inyamahanga imwe ku mwaka. Hari abantu ngaha Alvera bamumenyeye hano urumva indirimbo biranagoye kuva hano mukamenge n'amaguru ukagera mu kina mudahuye n'umuyaje n'umuboyi ariko aravuza indirimbo ya Alvera muri kaga telefone k'amatushe iyiza kuba ari management niyihe management ko ari giteramo umustar nishirema kano ka promotion hano Alvera yari kararirimbira wigeze habana na logo ya Wema yasinyishije Alvera aziko Wema ahubwo ari wazocagira izina biciye muri Alvera gute se kandi utigute nibisigura ukuntu umuntu ashobora kwirengagiza ibibazo bafise hariya by'abari noji n'abandi utaje kuvya Alvera mugaba akabashaka kuguma yereka isi yuko ari wafise uburenganzira bwo gusohora ibikorwa vyiwe mu gihe na nyabikogwa atana amafaranga yiwe arimo ikimenyetso cambeje ko abano bantu nico nashaka ikimenyetso cambere cyuko iyi ndirimbo atamafaranga ya Wema Entertainment ari ikimenyetso cambere kiza kugaragara kwino ndirimbo urumva ivyo ndabizi nubwo bokumvikana gute bakaza guhindura ibyo bahindura kiyo ntabwo kiza guhinduka bazokomeza babeshe nyene kubera ko babakine babeshe Wema Entertainment izokomeza ibeshe babeshe banababwire ko bakiri kumwe bijya aribo babihisemo nyene ngo umwana wacu tumuha uburenganzira rero Alvera ntashobora kuja imbere ya kamera ngo amwararaze cyangwa ngo avuge ngo jewe ntukiri kumwe nuvuga byo bisa nko kumwihakana izo hagurutsa abandi ugendiza n'abandi kugeza ngo ca kintu yategura gukora ku mwana wayo gishike video nziza zo gumazikora na bya bitera mu mwami mabikore badahinduye uburongozi n'ubundi bizoguma bipfa erega we ntahombye baramukoreye indirimbo urumva we nta kintu kinini nahombye ariko bono ne binjije iki kigaragara Dico Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere you all. Hope you are doing well guys. Natwe turashima kabisa tumeze neza. Nizere yuko namwe aho muri mumeze neza mubandanya guhimbagwa no kugira ibihe byiza muri ino ntango y'umwaka wa 2025. For sure Nicho boy ndi kuri yo Leonce the son of Dr. Vlove aka Dico aka the ambassador aka the son of God Dr. Vlove. For sure kabisa nibaza yuko kano arakandi kajyo keza kuri Dico Entertainment aho vyanka vyakunda ubona yuko umwaka tuba tutanguranye ibiganiro byinshi ariko kandi tugaruka kuri analyze. For once again ndamwakira the best analyst ever yitwa Nyama Pro. Musaza ndakwakiriye cyane. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bwana Abdul Jabbar Nyama Pro, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabisa nyibisa. Abazenga ndi mwene wanyu sha. Nara nibaza nguri mwene wacu. None uranyihakanye urazi gutora n'isaramu kabisa. Zikujya jambo burya riba rinagoye kuvuga. Bon, riragoye kubera ko riri mu kirimi nyene tutigeze twiga ku ishuri. Yego. Nubwo abize mu ma islamique canke ku makomibu usanga barize alphabet bagaca ko gatoya ngo gasanga nta bindi bazi birengaho. Hakoze shako nambona uvuga iki Espanyol ni Kirusiya ugira cyo waracitse. Naraciye ko bukebuke. Wajigiye mu Rumonge hari ishuri ryigisha ibyo bintu. Oya twavyiga privately. Kwa kundi nyene muri umuntu ati ndabahe utwo gutora to. Ugasanga haje nk'umujama azananye nk'i Dar es Salaam akabahenda ko yabaye mu Burusiya muga yifite nk'utu alphabet yavunduruye hano ati mwabana mwe muze mwige.
nuko bimeze cyane kabisa ariko rero nubwo wahinduye ijezi gato nyemerera ndakwihanganishe ngo bagukwiye kuri connection ya DG bagukubita kuri 5G muri gukoresha connection ngo yihuta cyane byari bisanzwe mwaraye muririmbye babambika ikanzu Real Madrid byari bisanzwe impamvu ndabigarutse ko nuko twaherukana buca ukina turanatubwiye ati je equipe yanje hagaze neza umugabo ariko gutsindwa bivuze ko uhagaze nabi mugabo hariho gutsindwa no gutsindwa bitagira izina equipe nka Real Madrid bitsindwa 5 kabisa yabitsinzwe nande rega yabitsinzwe na Barcelona ni Barcelona ni equipe ntoya Barcelona oya sinto mugabo basi mwari kuraba nkabiri basi kuri rimwe atatabiri canke byarengeje atatu rimwe reka ndakwereke yitsinda 3 ku busa yari gisebo Real ari yitsinza 5 oya iyo Barcelona itsinda 3 ku busa cyari kuba ari gisebo ko cyari kuba ari gisebo yego none ntiyatsinze 5 kuri 2 5 kuri 2 no kuva ni bya 3 ku busa erega ari kintu watazi ana muri ari amahiganwa 3 ku busa si gisebo si ibintu wovango biramara si ibintu byatari ni yamaherere nyene ni ibintu bishika yego ni ibintu bishika ana biriya bihugu vya hariya ari ukuntu no kuvuga iyo watsinzwe iyo nkage amahiganwa baharura kuva ku wa mbere gushika ku wa nyuma aya baba bari gukenyera ibikombe hari ukuntu baharura ibitsindo no kuvuga ngo wewe iyo ndagutsinze 3 wewe ugatsinda kimwe ico gihe bijya bitsindo 3 abakinyi bavinje baramwandikira ati yaratsinze igitsindo ariko kuri equipe bayandikira bakuyemo bimwe yatsindwa ni handi dusanga equipe ngurishijwe ibitsindo 12 no kubera ko yatsinze bikayindizwa byinshi ako kantu nako nari bwatahure neza nako nari bwatahure neza kabisa kumbe ubigize wumva ngo barimwo ngo ideni ngo umwenda ngo webitsinde binini nukuvuga urumva kandi ugasanga equipe irafise amanota menshi ugasanga iraheranye ibitsindo bijya iyo nka champion bandanije bakagera no kuri finale ntaco biheza bikabononera nukuvuga riherera he rizimangana gute rijya iyo rizimangana ni hehe nukuvuga iyo haje nukuvuga nk'iyo wewe ufise nk'amanota 35 yego ukaba ufise umwenda w'ibitsindo 30 urumva ugukurikira akaba afise nukuvuga amanota ni ya konta bwa mbere nukuvuga urashobora gusanga wa kabiri afise amanota 25 wowe ufise 35 ugasanga wafise 25 ariko wowe atagitsindo wishuzwa ico gihe rero iyo wewe winanasiganwa rikaza guhera munganya amanota ni guca ubu wa mbere nubwo waburi wa kabiri kubera ko amanota mu munganya abahageze ku bitsindo umva wowe utigeze utishuzwa na kimwe ni uco twari igikombe shafta nahora numva babivuga simenye neza ibyo reka tubarenge twihuse yamara uba wumva yuko icuza atari kimwe ejo bundi ushobora no gukocinga ukagira gutya uwitwa Brenda Kajole nabonye ngo asigaye ari coach w'imigwi ukamusubiza korora inkoko aya sindavyumvira uyu mukinyikazi wa Sami yagiye ngo yigire muri football ariko ni nayo yatanguriye mugana nivyo yatanguriye muri football kabisa ko barakubwira ati nimba hari umukinyi wa film azinanye n'abakinyi b'umupira w'amaguru umve Kajole bazinanye iyo nyene amugabo urumwana mubi kabisa so ni nuko tuba twinjiye kabisa byose nibikorwa mvabwenge tuba dutegereza kubivuga ariko wa mugabo we hari ikintu maze iminsi niko ndabona muri no gisata cha sinema ni naco tuvuga ahanini tunagaruka ko tukanavugira tuko turaronka abakinyi ba film bariko barazana nakabijya ugasanga ni babakinyi baba bariko barakora sinema ariko kandi bakabivanga no kuririmba muri abo harimwo uwitwa Sandra Kanyange harimwo uwitwa Mimi Miheye bivugwa yuko umwanya n'umwanya aza gukubita indirimbo hanze haka eze kwisura bizuba rirengera kwa Kanyange ntiwarabyeyo ngeze kwa Diva Kanyange twera wamaze kugerageza uca wirabiri rubumbashi nuko amaze kugerageza ganya none afise izirenge uzi yuko utaragerageza ari we yoba agifise amanota meza gusumba wagerageje
bikanga simuze ko Kanyange vyanse mugo utaragerageza biba bishoka ko yonaza agacashira hasi babandi bose ako je amakuru mfise nuko diva uyitwa Mimi Mireille ngo ashobora kuba afise indirimbo muri studio azakuba kubita umwanya n'umwanya Imana imufashe azoririmba hit Imana imufashe azoririmba hit ahubwo wewe bihamahirwa ngana gute kuko Mimi uramuzi shobora kuba umuza amajana amaza umugani w'igitabo cerande oya sindamuzi muri ubwo buryo oya uruhande umuziko kwa entertainment araza gufatisha ni afata micro ngo yikore mu gahogo amahirwe ni make je muga mabona nk'igisirimba yo kivutura tu canga ashoboye kugitamba muga kukiririmba si oya izo zose wumva ziriko ziravuga hanze ko kuva mu gatondo wari ngaha ari gisirimba urumvamwe oya nta kirimo niya kiririmba rero azogitamba wenyene umwana mubi kabisa muri abo kandi harimo uwitwa Alvera Muhimbare ni umwe mu bantu babikoze birakunda yamara kandi unkundiye twona mugaruka ko gato kubera ko abibuka mu kweze twakoranye ikiganiro utanga amanerize yawe utanga imbono kuri no mukobwa Muhimbare unavuga mu mugwi yararimwe witwa Wema Entertainment ari nawo ari mu no munsi ariko kandi nyuma y'ikiganiro kinini twakoranye uwitwa Renine Mana ariyo ari nawe manager yaragarutse aravuga ati uyu muhungu arabe neza ibyo baba yavuze ati kubera ko twe mu mugwi turipanze ti hanyuma dufise uburyo dukora ibindi bintu twebwe n'umuririmbyi wacu tumeze neza ibyo avuga ngo batasoza indirimbo zikwiye nitwe tubizi ati tumeranye neza nta kibazo na kimwe gihari sinzi nimba warabonye ikiganiro twakoranye na Inemana ariyo aje kwishura ku bintu wari wavuze nakibonye warakibonye nibihe bintu wakuyemwo hambavu y'ibyo je ndiko ndavuga ikintu nakuyemwo ni kwa kuntu twebwe muri no industry turafise hari ukuntu twebwe dufata ibintu bitagakwiye kuba amabanga tukabibika ariko amabanga yacu tukayashira hanze okay kantu sinda kumvise neza hari ukuntu dufata ibintu bitari bikwiye kuba amabanga akaba ari byo tugira amabanga akaba ari byo tugira amabanga mugaba amabanga akaba ari yo dushira hanze utigute ntushobora kuza kumbwira ukuntu wowe wiyita manager w'umuririmbyi runaka uyu munsi akaba yagiye gukora indirimbo kuri Mawimbi mu Rumonge mutari kumwe uri managing ibi hajya kuri Mawimbi kuko je nanje nabonye shooting gusa sine namenye ko ariho bagiye gukora manager siho yarahari manager Renine siho yarahari gendura amafoto yose Alvera Muhimbare ya postinze yego yararimwe abantu bari kuri bariko bavuza izi karumbeti izi karumbeti wazibonye nazibonye urumva ya postinze kugeza no kuwari kafata amasanamu kajya kanya ego urumva apostinga n'umuntu no kwita babantu nyuma usanga urumva wa muntu atanagakwiye kuba hari ariko aramupostinga urumva wa muntu twatakika ko yoba hari aramupostinga amazi nyuma yaratangiriye umurinzi kugira ntacafuze ibirato bivuze ngo buri muntu wese rari hajya Alvera yamupostinze nane manager yari ahubwo nyene manager manager ntawo nigeze ndunguruka canga yavuze ati jewe nka manager ayino masanamu ye muraretse kunshira niba ari manager rero niba ari manager no wizina bivuze ngo nkibi ntivyari ibintu vy'amabanga kuko ibimenyetso biragaragara bagomba kuba biri hanze biragaragara yego nabanga bariko bavuga kibyo bafata bakagira amabanga kandi atari amabanga ariko amabanga yanya akabari yasohoka none wowe uza kumbwira gute uri manager w'umuririmbyi ahubwo ugenda ubambarize ko iyi ndirimbo bazi niyo yakorewe iyi management ahubwo jewe tugireko indirimbo niko ndavuga urayumva siyo yamaze gusohora ni yitwa ku rutare agira asohore nariko ndavyita naninzi uriko uravuga iyi ndirimbo ya nyuma yaheruka gusohora oya ijya ni yabo nubwo nayo nyene uburyo ari buke bwabo ariko bwarimwo harimo na logo yabo urumva bivuze ngo ni gwabo urumva ni gwabo ivyo Alvera yoba yashizemo ntitubikonta kuko yarari muri management ngamaze kujamo logo indirimbo ni gwabo urumva
nukuvuga ngo imyaka 2 igiye guhera umuririmbyi baramutoye bamugumiza hajya imyaka 2 igiye guhera muhaye indirimbo 3 uwo muririmbyi azogera 3 tuzibukanye nimba uzibuka yakoze bamukoreye umubavu bamukorera ndakwibutse na ya misi hari yinduzi venda oya nta yindi ndirimbo nzi mu mwaka uheze nizo zari izo nizo ndirimbo 3 ziwe ziri mworogo yabo bivuze ngo nizo zabo umwaka wose buri kubisa mugabo uwo manager nubwo numva utangiye kumera nk'umuhakana gato yaravuze ati ese nyama arazi biri muri contract kugira indirimbo 3 zikozwe atwemeze yuko zidakwiza twaterezwa kumukorera bategerezwa kumuha zingahe kugira tuvuge ko izo bamukoreye ari nke bategerezwa kumuha indirimbo 6 harimo korabo y'inyamahanga imwe ku mwaka niyo masezerano niyavuze ko nayafisa genzo garuka ndayazanye voilà nico nagenda kugwe yavuze ati none ico bita le closed contract nyama ashobora kubimenya gute none bamukuye je manager ari je ndabibi manager we mwarakuranye wamukuye ni mushikawe Albert ariko bamugaba witendera kakana abo tumanaginga bose ntibari bashiki bacu ntibari twaranakuranye nukuvuga ngo mushobora guhurira mu kazi mugasezerana gukorana ukamumenya uruhande rukenewe ruza gutuma umanaginga bigakunda nibaza ko ari go Renine Mana ari yazi nabo aserukira bose biteranye bitwa management ya Ruvera Muhimbare ya none nimba ari vyazi nimba mu managinga muri ivyo vy'indirimbo basi ivy'indirimbo ni gute umwaka waheze bamuhaye indirimbo 3 ariko ikintu tucibaze ko bategeza kumuha 6 bamuhaye 3 nukuvuga niko navyumva ni nkuko bamuhaye ica kabiri uko yakora boyo ntawe twigeze tubona hari ikindi kintu ko kwibaza ubona byari bikwiye yuko umuririmbyi novuga afise izina nkarijya akunzwe umwaka uhera atagiteramo na kimwe tubonye aho niho nagira shiki ciwateguye aho niho nagira shiki nukuvuga umuririmbyi ashobora no gukora indirimbo imwe mu mwaka urumva kuko nibaza ko nkano hakujya abaririmbyi bakomakomeye biragoye kuzobona nka Mbonya so indirimbo 3 mu mwaka ziba zirenga canke ninke zirashobora no kudashika voilà zirashobora no kudashika ariko ni wa muntu akora igiteramo akuzuza arena urumva exactly mu gihe unera akizamuka yari gufuma gikorera mu Kamenge urumva akagikora ariko akipima nukuvuga ngo ubuhajya kuririmba arabizi ko abizi ariko ugwega ariko ntagwazi kubera ko ta stage yagiye ko ngo yiyereka abantu canka arayumva feedback ya public yaririmbiye amaso ku maso reka nkwereke mu mwaka uheze hari igiteramo nigeze kumva ngo bamuhaye bikina ngo yagiye kuririmba imbere ya president kimwe bavuga yaje kuririmba hariya igitega kuri ngoma hajya reka nabifate ijya ni nka concert VIP basi ku Musani mbo ikomeye iri icubahiro imbere y'inzego nkazi ariko hariho concert nubwo buri VIP hariho ama concert utegerezwa gukora yo muri quartier bazi ama concert ukorera abantu babantu kuko si bose baronse uburyo bwo kuza kuduga igitega ariko hariho abantu ngaha kandi Bujumbura nibaza ko ari abantu benshi kurusha igitega hariho abantu ngaha Alvera bamumenyeye hano urumva indirimbo biranagoye kuva hano mu Kamenge n'amaguru ukagera mu Kinama udahuye n'umuyaga canke n'umuboyi ariko aravuza indirimbo ya Ruvera muri ka telefone k'amatushe no icoco no mwakino gitondo yari karavuza none uwo muboyi wibaza ko yemera agafatizo ndimba akaja gutanga desa kuri studio kugira mu indirimbo ya audio kugeza ko atanga 5,000 agiye kumuraba ari kuri stade mu Kinama yoza yiruka none yari kuronka uburyo gute bwo kuja igitega agiye kuraba Ruvera Mubisanzwe ya concert bamukoreye. Oya ikindi kintu twakwibaza. Iyi concert y'igitega ni management yayiteguye. Nubwo yo batari ariko nibaza ko yabigizemo uruhara. Niho ngira ngere. Iyiza kuba ari management. Niyihe management ikorera igiteramo umustar nishirema kano ka promotion. Aha Ruvera yari kararirimbira wigeze uhabana na logo ya Wema. Mugabo akakana. Akakana nta roko yari hari. Bivuze ngo hajya ahantu kiya giteramo categuwe n'umuntu kanaka cyangwa ugasanga nk'umusaza yavuze ati muhamagarira umwana sha baransusurutse. Yego yako kantu umusaza yavuze ati nzanira uno mwana anezereze. Abaranezereze. Bivuze ngo ni concert yateguwe na Wema.
n'abantu runaka bavuze ati uwo mwana afise impano mutuzaniye yego amacaboneraho ukuvuga ngo mu byo bategeza gukora kugira wa musare wabo aremere hambavu ya controvuze bategeza kumuhereza indirimbo izo zitandatu harimo niyo collaboration mpuzamakungu bategerezwa kuba bamukoreye n'igiteramo none umusare adakora ibiteramo amafaranga yo kwijiza gute hari publicité wabonye yakoze avendavi nta publicité nigeze nta nimwe none udakora publicité ntukora ibiteramo uwo kwinza amafaranga gutura umuririmbyi nko kujyanye na publicité turava tugishira kuri side ya management canke n'umuririmbyi we ategeza kubimanaginga akazirondera oya sinavyibaza ko umuririmbyi ari we yozirondera kuko ubwo burenganzira ndisiri ko ari yatabwo bamuhaye urumva kuko management n'ubu nyene wo mu telefone ngushaka kumuha publicité aca kubwira ngo rondera bari bivuze ngo nibo bafise n'ubushobozi bwo kuzirondera yego kirumvikana cyane so kugira tubihuze n'ikintu waruvuze c'indirimbo igira isohoke dufatire kuri sati wanditse wavuze ibintu bisa no kuvuga ngo ese Wema Nera ko yatangaje ko agira sohore indirimbo no kuvuga nk'uhagarariye ikintu cyitwa Wema Entertainment ategeza kuvyishira ko nkuko Aruvera n'umundi ari umuririmbyi we canke umukobwa wiwe ese ko avuga yuko bagire basohore ino ndirimbo yoba ayifise ko wakoresheje irihe jambo full right wasa n'uvuga ati arayifise ku bushobozi bwose arayifise ku burenganzira bwose ese bano burenganzira aza kububura gute mu gihe umuntu agiye gusohora indirimbo ari muri management yiwiwe mu gihe ari wamuhagarariye iki ndaza kugihuza n'ikintu nigeze kuvuga ngo Wema yasinyishije Aruvera aziko Wema ahubwo ari wazocagira izina biciye muri Aruvera gute se kandi utigute nibisigura ukuntu umuntu ashobora kwirengagiza ibibazo bafise hariya by'abari noji n'abandi utaje kuvya Aruvera mugaba akabasha kuguma yereka isi yuko ari wafise uburenganzira bwo gusohora ibikorwa vyiwe mu gihe na nyabikogwa atana amafaranga yiwe arimo none afise uburenganzira bwo gusohora indirimbo gute atakoze nigiki cyerekana ko atayikoze nyamerega hari gihe uvuga ibintu hari kuvuga ibintu bikaducanga iyo ndirimbo si we yayikoze mu gihe abantu bazi yuko hariho n'abantu bedoye bariko baramukeza bavuga ati akamonyama yabateye bashobora kuba bakumvise umwaka ugitangura bagire basohora indirimbo kandi indirimbo no gwitarasohoka uravye no ku mafoto yasohotse ishobora kuba ari indirimbo y'igitangaza indirimbo kabisa jewe ndavye amafoto nkaraba uburyo byabonetse ishobora kuba ari indirimbo nziza y'igitangaza noneho waje kubihuza n'izindi Aruvera yaramaze iminsi akora ukabona nyene yuko ni yatushe ni bwa buryo ni bya bintu by'isuku ni bya bintu birimo amafaranga bya Wema Entertainment no kuvuga reka ndakubwira kino kintu abantu nganda bayikimenyetso gifadika nababwiye ko je ntavuga ibintu bitagira ibimenyetso kabisa indirimbo yo itegezwa kuza kuba nziza kuko bamumenya akora nubundi abandanya akora urumva bameriyora ibikorwa vyiwe urumva ariko hari ukuntu umuntu ushobora kumushira mu nzira nziza umukuye mu nzira mbi urumva donc hari ukuntu umuntu ashobora kuba akora ibintu ariko ntabikore neza urumva noneho ukamwigisha kubikora neza urumva ukamwigisha kubikora neza munyuma ugakeka ko kumurekura biza gutuma asubira iyo yavuye ari reka nakubwira ivyo ntavyo ntibizokwigera biba urumva baramukora indirimbo nziza cyandukanye n'izo yahora akora ariko ntarota asubira gukora video canke audio ziri kuri rwego rwa mbere kuko biraza kugaragarira hano ikimenyetso cambeje ko abano bantu nico nashaka ikimenyetso cambere cuko iyi ndirimbo atamafaranga ya Wema Entertainment ari ugende urabe indirimbo zose za Aruvera Muhimbari director yari yitwa Best Boy indirimbo zose za Aruvera umuntu yamukorera video hajya uravye hajya mu ma video abanze ko directed by Best Boy amaze kuja muri Wema yarahindutse bagira nukuvuga director indirimbo ziwe zahise zija ko Brian Smith yego bivuze ngo uno Brian Smith yajanywe na Wema Entertainment yakorera Wema Entertainment Bicha vyumvikana ko Wema Entertainment niyo yari ifise uburenganzira bwo guhitamwo mbega ninde akwiye gukorera video umuririmbyi wacu hama bakamuha iki umukorera video
ikimenyetso cya mbere kiza kugaragara kwino ndirimbo Aha. urumva Ah. ivyo ndabizi nubwo bokumvikana gute bakaza guhindura ivyo bahindura kino ntabwo kiza guhinduka Aha. uza gusanga umu director wa mu best boy wa kera yarakora zimwe za kera best boy ni wagira garuke urumva yego bivuze ngo aha noneho Alvera Wema ntibari bafise uburenganzira kandi bwo kumuhitiramwo umukorera video kuko n'amafaranga yabo yararimwo nico gituma yihitiyemwo agahitamo umukorera video muze kuraba indimo niyaso ubunya ntirasohoka ndabiziganiro gishobora gusohoka itarasohoka oya nabyo irasohoka indirimbo iza kuzenza ko director ari best boy ico ni kimenyetso gifatika cyambere kigaragara musiga utanze nuko best boy araza kubigarukamo nk'umu director wa Alvera w'igihe kinini bivuze yuko wa mu director we Brian Smith asa n'uwari yarahawe na Wema Entertainment uwo se waza kugaruka ntaza kubarimo ariko je namonye ry'amasanamu burya sambona menga ni Brian oya menga ni Brian Smith arubya keye mwino misi cyane ko Brian amaze imisi akora ama video vraiment nabonye na video yakoreye witwa Ndori Chimpa nziza cyane mugana nabonye n'ama comment mu bantu ngo bifise ngo icipfana ngo niyo yakoreye apana icipfana ni birasa nyene birasa na ya misi ya Alvera byagikinze kumwe aho ntaco nituhatebe sinaho dushaka kugera nariko ndavuga uburyo nabonye nikanze ndavye amasanamu nkibaza ngo ni Brian Smith ariko nkuko bivuze nihagaruka uyu best boy uri kuravuga biza kuba byiko ko Alvera ari we yagihamahamiye kuri iyo ndirimbo Wema Entertainment atamafaranga yigeze shiramo kunyine abantu baraza kwicara babone aya muganda gwenda garutse ntashobora kubwira Wema Entertainment tireka tugaruke kuri wa mu director yankorera kera turabe nawe ibyaza kumpereza ivyo vyatanguye kuva wibaza yuko Alvera ari umwana mu mutwe kuburyo ari kwemera ko bamuhitiramo mu director kuva na mbere bakimuha kontra bivuze ko yarabigerageje barabyanga none noneho kubera ko bafatiye ku ma video yahora akora babona ko Brian wewe ashobora gukora video nziza kurusha izo Alvera yahora akora kandi vyari ivyo ariko ikintu kimwe nabonye ni bwari ubukene ni bwari ihera ubumenyi buke bwo mu director bwari uburyo buke Alvera yari afise iyi ndirimbo kurutariraza kubirimwe amafaranga kandi director ntiyigeze ujya nyene yakora zigeza amatsiko ubona mo n'amabuji n'ibiki n'amaprojecteur aboneka ni wagiye kumukorera ino ndirimbo kandi iraza kuba nziza kubera ko yari rimwe amafaranga nukuba best boy no mu director mwiza mu gihe wajanye bije nimba kera hari byo yakoze umwana wawe aboneka mwinshi niki ni kubera ko Alvera ariko yangana nibwo burya yashobora kuronka bivuze yuko bashobora kuduhereza igikorwa ciza n'ico twabonye twikanze nibashobora bategerezwa sasa tuanalize kino kintu ni giki kigire gikurikire nimba Alvera Muhimbare agiye asohore indirimbo Wema Entertainment ataruhara yagizemwo biraza kubandanya ari haleluya indani muri management bazokomeza babeshe nyene kubera ko babakine babeshe Wema Entertainment izokomeza ibesha babeshe banababwire ko bakiri kumwe bijya aribo babihisemo nyene ngo umwana wacu tumuha uburenganzira mwana wacu ya no mu ruyigisha bukenyenye mwana wacu ariko nabonye ku mapaje yiwe yandikanye ati mafiye umukobwa wanje tugire tubaho ibikorwa kandi aravyemerewe none ari muri management yiwe cemba numva avyemerewe kabisa kuvuga ibintu bisa nawe touch ya posting ati thank you mom Ay Mungu ahubwo nyene kubera iki Alvera nawe atapostinga ngo ashimire umuvyeyi kandi umuvyeyi yaba ariko aramuririmba buri munsi avuga ati mukobwa wanje ego umuvyeyi ni wakeneye izina kuri Alvera nta zina akeneye ku muvyeyi hanyuma nibabandanya kumera nk'ababesha abantu nkoresha imvugo wewe wakoresheje Alvera Muhimbare wewe aza kureyagisa gute arabandanye gume muri ako gacerere
ucumenga ntaco bimutwaye ibyo arimo. Oya ni vya bintu nakubwira nubwo batobandanya babana muri runo rugendo ngo abe manager wiwe bashobora gukorana n'ibindi mu nyuma. Rero Alvera ntashobora kuja imbere ya kamera ngo amwararaze cyangwa ngo avuge ngo jewe ntukiri kumwe. Nuvuga vyo bisa nko kumwihakana. Mu gihe uyu musa ashobora kuja imbere ya media akavuga ngo ntukiri kumwe ejo ukababona ahandi bari no mu bindi bitajanye n'ibivyindiri. Nico gituma Alvera adashobora kubikora. Ariko twatizobe bavugira sha shaje mbona waje kabisa Imana ko ari vyo yaduhamagariye kabisa nk'umwana lise ubuhari uri kurabivuga. Hanyuma ku rundi ruhande byanka byakunda abantu bafite ibyo bakoranye bikagenda neza nibindi uvuga byo bitagenze neza tuvuge ku muririmbyi wacu kubera Wema Entertainment yoyo bifitiye amafaranga yabo ibyabo biba bipanze neza nibaza ko nta kibazo mugani nimba bariko barinvestisa mu muntu nabo nyene bari bakeneye inyungu. Ariko duhere kuri Alvera Muhimbare nta kintu ubona aza guhomba nk'igihe hobandanya haba ibintu bisa n'imishamirano hagati y'impande zibiri mbere tugasanga ejera navuye muri no lebo bizomorohera kuronka iyindi lebo imeze nka Wema Entertainment. Ese ni yakora ku giti ciwe arashobora kwinanata akabagiye gusohora indirimbo nziza ariko azokora n'iyindi yongera akora n'iyindi ataba mushigikiye. Reka nakubwire hari ikintu jewe navuze nakivuze ngo mperuka hano. Yego nukuvuga Imana niyo bifise umugambi ku muntu ntizogenda ngo yihurire nawe izokoresha abantu for sure. Uri kuru ico ndacemera nukuvuga ngo nimba Imana yateguye guhagurutsa Alvera ikamubwira ati genda uvuga ubutumwa bwiza kandi ugomba kubuvugira kuri stage nziza wambaye neza ufise kamera nziza izomuha amafaranga yo kubigura nabo bantu tabarimo abo bariko bavuga ngo babandi bumva bacavuga ngo twaramufashije izohagurutsa abandi ugendiza n'abandi kugeza ngo ca kintu yategura gukora ku mwana wayo gishike ofa ko n'ijambo ndarinze sha umbe ko nari mwe no Pastor nyama come on prophesy ukuvuga ngo ico yateguye kumusavyikazi wayo byanka byakunda bizoshika kirasohoka video nziza zo gumazikora urumva navya bitera mu mwami mabikore ubutumwa bw'Imana bukomeze buvuga. Ariko kubera ko twahita kuvuga ngo barabimwinye nyabuna ntiwosanga Wema Entertainment bagize uburyo buke bakaba bariko barakora muri ca kintu kivuga ngo akarizo k'imene kiyagaho gahambisha ubwo ntibakoze ibishoboka byose bagatanga their best ico bategeza gutanga kikaba kijya twabonye bazi rero babitubwira bazi bavyemanga ati twaraherewe nabandanye nimba barananiwe bavuga ati twananiwe apara kubavuga ngo numuntu wacu atakintu bari kumufasha. Ese niba barananiwe nk'ububaza bakabyemanga Alvera Muhimbare baraza kugumana yihanganira iyo faiblesse yabo cyangwa arahitamo gusezera again. Nukuvuga niba barananiwe nabo bonyine bakemera kuzimbera bamedia bakavuga ngo barananiwe icambere Alvera biraza kumuha ubundi burenganzira bw'abandi bantu bamurondera kuko we ntabo yorondera ntazi iyo bari ariko bo baraza hari kuko abakora social media nukuvuga we baramuzi urumva mugabo abantu bacumva ngo ari muri management biragoye kugira ngo bazamubwira ati ingo turabe ikintu tugufasha kizoshobora kumara igihe kirekire urumva arabamufashije nabumva ngo bamufashije indirimbo imwe iyindi ntibagarutse biragoye kuzobona umuntu bakorana igihe kirekire nk'ubu buryo Wema bari bakoranye mu mwaka urenga mugabo niyo Wema bazi imbere y'amamedia bakavuga bati twebwe twarakoze ibyo twategereza gukora uburyo bwaheze rero turamurekuye nagende bazoba bibohoye bose kandi byose bizoba biheze n'cyo no kubavuga uko nukuvuga ngo umwana baraza ko bamusubije ku isoko nimba arabamukeneye bokorana bakorane atakibazo yamara ibyo nivyo tuba turiko turibaza ntituza hano bija kugera mugabo wewe ku mbono yawe nkuko wari wabitubwiye mu mwaka uheze uno musi ibintu wavuze bimwe bikaba biriko biraba nkuko uri kuravyerekana uno musi mu gihe byensire n'amaproof uri kuratanga nubundi aza kubonekana ni yihe mbono yawe hagati ya Alvera Muhimbare uno mwaka twatanguye na Wema Entertainment ni giki kigiye kubandanya ni giki abantu bakwiye kwitega nta uhisha umwotsi inzu iriko irasha ikintu cyambere muri uno mwaka babihisha bavyeme nukuvuga muri uno mwaka ni kimwe muri bibiri nukuvuga ngo Wema irahaguruka ibwira abantu iti bijya bintu yavuze ibyo bintu abanyamakuru bavuze sivyo ivyo babivugisha ibikorwa nukuvuga ngo baramuha ibikorwa biruta mu mwaka uheze ivyo ni byiza kumusani
canke naho Aha. bamurekure ni kimwe muri ivyo kuko niba nakomeza kubihisha uko uno mwaka ntuzohera bakibihishije I'm telling you no kuvuga ngo bakabananya bakamera nk'abantu babigira ibanga novuga ngo biraza kugaragara bije hanze abantu babimenye ukuri kose bakumenye tubihuza n'ikintu wari wavuze mu mwaka uheze uvuga ngo Wema Entertainment nitahindura umukenyuro uno mwaka no kuvuga twinjiyemo kwice kavangwa mu mwaka umugwi uzosambuka ni bino bitanguye byatanguye rega none nimba indirimbo zitanguye gusohoka zakozwe n'abandi bantu zitakorewe muri management ntiwumva ko ari vya bindi nyene rega bitanguruko nirabutswe ahantu uri kuranamera nk'usa n'uvuga ko ngo na Rinoji ngo bitoye bimeze neza no mwaka weze wari wabivuze ariko Rinoji aracari Rinoji ariyo kubera ko urazi igituma nuko Rinoji nukuvuga kijya gisata arimwo nta muntu arimwo novuga sinovuga ngo aciye ubwenge novuga nta muntu arimwo w'umuvisionnaire aba bari kumwe bafashanya kubaka ivyo ari karoba nukuvuga nindaco gituma kijya gisata cabo kubera ko kirimwe abantu benshi bahisemo kugumana umuntu umwe kuko benshi barabagoye ku managing barabamenye umutwe bagumana Rinoji kubera ko babona ko ari we atekereje noneho bibagira ko Rinoji nabajya abandi ikibazo bashobora kuba bari bafise amakosa ariko ayandi makosa ashobora kuba yavuye ku buyobozi babahaye ku bantu babashize hafi akarorero uyu munsi iyo aba bino ndi kuvuga iyo abindi kuvuga imenyetso ndi gutanga ndi kubitanga kuri Rinoji kuri Rinoji akaba afise umuntu nkare nini yari gucaza kuko riga urumva kijya nicore ninabereyeho nimba yumvise umuntu ari kuza gusavya umusani wiwe agomba guhaguruka akavuga ati ibintu ariko aravuga ku muririmbyi wanje sivyo uri kurumva mugabo hariya nta uriyo nico kijya muri kurabona hariya we bizonahera ntitunabimenye kubera ko atana intervention iza kuzamwo ngo batanga umuco nubwo bizohera ntitubimenye kabisa warongeye uranavuga uvuga ku kintu citwa teamwork uravuga ati bugi kibazo nyamukuru ahantu kiri ni muri teamwork canke team building canke ico bita staff ese ikibazo kiriko kirabona umunsi usa n'uri karakomera induru n'ubundi cabandanije kiva muri staff okay abanza bakureke duheze nako navuga ngo iki kibazo kiriko kiraba uno munsi uko je numva camaze kuba ikibazo tugihigire kuri staff nimba ari staff byabandanije gute uno munsi ihagaze gute jewe nta munsi numwe nigeze navuga ko ibibazo biri kubaririmbye ibibazo biri ku burongozi babahaye babashize hafi wara niko wakomeje kuvuga nukuvuga nimba ibibazo biri ku burongozi badahinduye uburongozi n'ubundi bizoguma bipfa urumva ivyo nibigaragara ariko nimba muri management naho hari y'ubukene ibibazo biraza guca vya affecta aba basani uwambere urabona ni Alvera urumva nimba batamukoreye ibiteramo kandi ari umuririmbyi ubona cirondeza urumva biza kuba bibacanze byanka vyakunda aza kwitwa uwahombye aza kwitwa uwahombye bafisano yahombeye ariko sinibaza ko management Wema yohomba ku rugezo guko bato nta namwe atari ubuke n'igihugu kirakena man n'igihugu kirakena ariko kubera igihugu urumva kiba gifise abantu babicaye haje bavuga ati dushora iki dushora cafe dushora inzoga dushore urumva hakaba hari abantu haje bari kubigira urumva twebwe abanyagihugu tuba turaho urumva twe turi mu kibanza cy'abaje baririmbye urumva turorera twebwe ukabona Oberi raje Zanikori tukora tubaha urumva ntuzi yagiye Zanikori tukora tubaha n'umuririmbyi nuko genda uririmbe urumva nukuvuga we baragutwara ukaririmba hanyuma bo bakicara niko nakubwira ngo Wema yake nukuvuga nta muntu akena mu buryo twe nta muntu adakena mu buryo ariko umuntu akena mu mutwe kwa kutagira umuntu akwicana ngo akwigire te kandi abahinga bakakubwira yuko ati ubukene bwo mu mutwe nibwo bukene bubabaje gusumba ubundi bwari na cyane kuko mu mutwe udakenye na kwabundi go mu mufuko yabishoboka yuko wobikosora umwanya n'umwanya sasa je nimba ndiko ndakumva nk'ikintu coba nk'umuti birukane staff birukana abarongozi hama Wema Entertainment
ihindure umukenyuro nimba ari n'uburyo bwabuze bigize indi strategy yo kuburonka hamwe muririmbyi wacu wabo ari nawo w'igihugu ibintu vyiwe bigende neza staff yose ku murongo Renine bamwirukane kopo agatahe none yakoze iki uburyo bateza kumwirukanamwo ni mu gihe hari ibintu yoba yarababwiye batakoze mugabo niba atakintu na kimwe umwaka waciye yatigeze azana strategy n'imwe akavuga ngo avuge ngo dukora uku nuku umuririmbyi agenda uku nuku hama nawe wunguka uku nuku urumva ico gihe nta kintu bazo baramuzaniye no kuvuga ngo yategeze kuba hari ama proposition yagiye aratanga akavuga ati dukora ibi nibi agatanga ama lobbying nk'umuntu ari kuri tele ati umwana twamukorera uku nuku ariko tele nini giherukane nabwiye ati none kumwaka ugiye guhera kuko umwaka waruremvye nta na concert mutegekanya aravuga ngo none ngo nubwo hobejo ngo hasigaye ngo na 24 ngo bizi gute ngo budaca tuyikora noneho ariko abantu barahari batubera icabona noneho wa mwaka waheze hanyuma nta nindi ndirimbo bigeze bakurikiza noneho rero igitangaje ndiko ndumva usangwa ko ibyo uvuga arivyo nuburyo niyitwa ko yari kurikiye nubwo ije mu wundi mwaka numva atari bo bariko barayikora shooting Nine mana ariyo ntiyigeze ahaboneka nyabona wa mugabo we ahubwo niho usanga abana abantu baravanye mwibanga 20 tubimenye oya umunsi wa mbere jewe ntangura kuvuga ngo ndahagurutse ndaje kubibabwiye hari ahantu hari havutse ibibazo Roma ubu ntikaracika neza nibaravana nivyacika jewe nzo ndayibabwira ati babanye kopo ariko haruvana ntazoza kubibabwira akose aya makuru yamenya guteganya iki kibazo numvise no cibaza nayo nkakikubaza nkaya makuru yose uba wayamenye gute ko na ruvero bwi watarahaguruka ngo agira ikintu adutangarije bo ushaka meni banga oya reka utubwira aho usoro nta muntu ameni banga nta muntu ameni banga ngo yereka abantu havoma ku ruhande rwa Aruvera nk'umwe mu bantu n'ubundi wewe ku ruhande rwa utoza amakuru we yafise we ino situation ayivuga kwiki ayibona gute nimba utanabizi yokabaye kuba abibona gute canke yo kwitwara gute muri ya predictions zawe nk'ubu Aruvera wibaza yuko ari karabibamwa gute nibihe bintu ashobora gukora ku byakurikiye byose mu mwaka uheze n'ibinumva bitanguye bo je nibaza niyihe mikenyuro ica bivuga ko sindakizi kubera ubu ntituvugana cyane ngo kandi nubwo twavugana sinomubaza ngo umenye iryagona sinomubaza ngo amakuru ngo yahariya ngo umva nawe ntiyomena amabanga yahariya urumva bakusa nubwo burya nubwo buri umugenzi canke muguma muri abagenzi hari amabanga utabukwiye kubwira umuntu wari we wese for sure kubera ko menga yoba amenye amabanga y'umuryango arimo kuko ndisiri ko nawe hariho amabanga yiwanyu hari ibintu bibi wanyu usanga mwese abana mukuze ari ugasanga ababizi nibajya nka batatu bakuru yego bari kandi bamuvukana umuryango musangiye yego rero urumva nta muntu afa kumena ibanga nyene rero ica bivuga ko ntaco nzi ariko wibaza ko yicaye yiyumvira iki yicaye ategekanye iki ikintu nibaza ko yicaye yiyumvira mfatiye kubiriko biraboneka nibaza ko ariko yiyumvira kuvamo no nimba yatanguye gukora indirimbo andeworo ya management numva ko yatanguye kuvamo ubundi yabatiyumvira kuvamo yari kuvuga ati nzokubita n'imyaka 2 ntakoze bisigura yuko nimba umugani wabatangiye gukora ibikorwa ku ruhande rwiwe batarimo bisa nuko atanyungu yo bari karabona muri Wema Entertainment niko bigaragara mbe ya modoka bavuga mwakweze ngo yo bataraheza kuyiriha ngo nta kintu bariko baramufasha byavuye behera gute yaraheje kuyiriha kandi ntibazi niyo byaciye manumva bikaze sana niko biba bimeze muri entertainment ibintu biraza n'ibindi bikagenda kandi nibaza yuko Aruvera Muhimbare nibaza yuko contrat yari yarasinye ntiyari yasinye yibaza yuko ari burundu bazosazana bitegerezwa kugumuko iciza gusa cari gihari nicuko nubwo bovana ejo umuntu yarakwiye kuvuga ati nk'umu artist ndafise inyungu nakuyemo ariko kandi na Wema Entertainment yararinze yemvetsisa mu muntu kubera kugera ubu baramaze gukoresha uburyo butari buke nubwo bakumbure bataba barakoresheje ubwo mwe mushaka kugira muronke ivyo mwari mwiteze nabanye nibaza ko hari inyungu bari biteze bo nibaza ko urinze uhitamo kwemvetsisa mu muntu hariho
hariho basi kwinvestisa ni nko kubika ukavuga ati nzokwimbura inyuma y'imyaka ingano nibaza ko nimba barahishemo kwinvestisa bagomba kuba bafise na strategy zo kuvuga ngo tuzodandaza tuzokunguka ariko nimba bimaze kuba bagiye kuvana atakintu bungutse atakintu bungutse kigaragara narva atakintu yungutse bazoba bataye umwanya ariko se Wema Entertainment ntiyungutse yungutse iki nta kintu ubona yungutse naco mbona je nk'ico novuga ndakikwereke izina ryayo ryarakuze iryo zina ryabamariye iki izina ryarakuze n'ubu turiko turabavuga ryabamariye iki none kubavuga rero bo bibafasha iki ni fan base ni notoriety izina rirakura iyo company igashininga abantu bakayimena bisigura yuko ngo ejo yemvesije ikintu nuko uno munsi yovuga ati tugire turanguru tudandaza ubureta byo babishoboka ko baza kuronka abakire byihuse kubera ko iyo company basanzwe bayizi ariko kandi ikindi kintu tutaze nkuko ariko bivuga cibanga bashobora kuba baranadandaje biciye muri Aluvera we inyungu yiwiroroshe kubona badanda ndirimbo yakoze nziza ziramenyekana none boda reka nkwere amakonsere bamukoreye baba batamuko reka nkwereke kino kintu ubundi yo Wema yicara mbere uko isinyisha Aluvera bakavuga bati twebwe rero mugato tuzokunguka umuririmbyi tugiye gusinyisha n'umuririmbyi afise izina agaca agenda agafata kagura ikibanza mu Ruvumera canke mu Kamenge Aluvera agaca afata agakubitamo impuzu z'abamama n'abakobwa izi mpuzu Aluvera akaba akoresha video uri kurumva nuko uvuga icambere yaza kuba umuntu abonye rya mpuzu icambere yaca kwiyumvira gushaka kugira iki kurondera aho ziva aho dandarizwa afashe mu Ruvumera aho nyene iyo shopiri umuririmbyi n'uwiwe amuhemba amafaranga agaca afata za mpuzu akazifotora agakora bashi ku muryango agaca mumanikaho yashizeko n'ifoto yiwe yambaye za mpuzu bodandaza amafaranga menshi ku mwaka kandi bokunguka biboneka binagaragara ugasanga n'amafaranga no kwigobotora byogorana urumva ico gihe bariko baruka ivyo bari kuvyiga mbere yuko banamusinyisha erega we ntahombye baramukoreye indirimbo urumva we nta kintu kinini ahombye ariko bono ne binjije iki kigaragara uko indirimbo yakoze we zitugaragara tuvuga nta kintu ahombye nabo binjije iki kugira tuvuga ngo nta kintu bahombye ese ko bivuga nkaho menga nyene asa n'uri ku nzira numva ibintu utangiye kwivugira no muri kahise bimwe kubera ikatagenda ariko natugaruke gato kwa none nibagiye watanze proof uvuga ku kintu abantu baza kubona umwanya n'umwanya kibemeza ibyo uri kuravuga hari indi ya kabiri ufise ya kabiri nzoyibaha indirimbo imaze gusohoka noneho nzobaha zitatu nukuvuga nk'ubu hari zutegekanya wamaze kubona uvuga ati zirahari kabisa ndindiriye kwisohoka gusa nindiriye kwisohoka uciba hari impanuro nuko byishwaga bivuga twashiko turavuga imigwi ibiri kandi abantu sugusaba imbabazi ariko bumva yuko nta gwanko ruba ruhari nukwigira hamwe uburyo ibintu byaba bimeze kugira neje umuntu ntasitare canke entertainment bandanye igenda neza hari akantu wumva wotekerera Wema Entertainment bokorera ko kuri Aluvera nimba bakimufise canke nundi murimbye bazosinyishejo kuko ndazi sabagiye guhagarika ikintu ca mbere sano wabivuze bige ukuntu bemvestisa hama bakunguka yego kuko nabizi n'ubu nawe mu muhamagara ubunyana gacha mubwira ati none arya amafaranga ushira muri bajya baririmbyi we uzoyunguka uyakuye nakuna kimwe kubwira ko navyo yateguye kuko nimba umuntu yubashe n'ishengero ayubaka nigikorwa c'Imana mu frere tuvyumvika yego ayubaka muri parcelle yaguze miliyoni 80 ariko kubera ko iyo parcelle yaguzwe amafaranga nico gituma umuntu aje gusenga afuma shigijana akavuga ati rishira hajya mu giseke kumbure hari ico riza gusahiriza ururisha ikiyo comeneka basi tukagisubira kandi nivuga butumwa Digo Entertainment.